ni ukuvuga ko kugira ngo niganduke ko birafise ingene byaje. Abahinga bavuga yuko umuntu avuka ari gusa, mwese murabizi, kandi ugeze gupfa nta kintu kimwe bagutekerera, bakwambika uburingeti gusa ati jana ibyo n'iryo ufise barari gusopa ati murabe ntapfana amafaranga. Nifashishije n'ijambo ry'Imana narimviriye nti none iki kintu ngira mpore mbega Bibiliya kivuga ko iki. Nsanga na Yesu imbere yuko aja mu ijuru yateguye umunsi mukuru, ategura abigishwa biwe, arabazimana, bararya baranwa, bagira ivyo bita begation, circulation, consommation. Bararya baramererwa neza, baragotomera, barashikura. Cyane mukozi w'Imana sabwe tuvugisha ukuri, namwe mutubwize ukuri. Nukuri mwari mukeneye kijya kimazi za envelope batanga. Mwaramutse bakunzi ba Salcom TV, nizere yuko muguwe neza muri mpore. Turi kucivuga ngo urukundo n'agakiza nizo nkomezi zacu. Mwamaze kuvyumva muri kumwe na Irambona Gile, kuri kamera muri kumwe na 1K Tizani. Mwamaze kubona turi kumwe n'umukozi w'Imana yavuye mu gisagara ca Bujumbura. Imbere ko dukora icyo cyose tubanze tumuramutse. Mwaramutse mukozi w'Imana. Amahoro neza, Yesu ahezagire. Amen. Bega urugendo rwagenze neza? Nukuri urugendo rwagenze amahoro, tubishimira Imana kuba twageze hano. Ego. Murashaka kuramutsa abariko baradukurikirana ndetse munabibwire bamenye abo muri. Ego, turabaramukije bakunzi bacu, nshuti bakundwa, musanzwe mutuye kuri imigabane 5 y'isi. Imana mu ijuru ibaduhezagirire. Ego, Imana ibaho umugisha. Sanzwe ndi umukozi w'Imana, ku mazina nitwa Ntawumvukiye Aniseti Christophe. Ego, mvuka muri komine Mugere yagutse, umutumba wa Gitenga. Ego, ivyo bita komine ya Kabezi ya kera niho mwobimenya. Ego, Yesu rero abahezagire, Imana ibaduhere umugisha, murakoze. Yes, kuva i Bujumbura aje Igitega afise intahe idasanzwe. Nkuko twamaze babwira, turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Ntibagire kugira subscribe cyangwa s'abonner, share cyangwa partage kugira ngo ino ntahe mugiye kumva intahe idasanzwe iza kububaka no kubakomeza kugira ngo ishikire benshi. Mukozi w'Imana, murashobora kutubwira mbega murubatse, mufise abana bangana gute, umuryango meze gute? Ego, ndubatse, mfise umugore umwe kandi nkunda cyane, Imana yampaye muri uyu muhamagaro. Ego, n'abana 6. Ego, kandi bose bari ku intebe y'ishure, bamwe bararangije abandi baraciga. Yesu abahezagire. Hari akazina twabumvise ngo babita Mujegere. Kada kazina kaje gute? Izina rya Mujegere rijanye n'imyaka, kuko kuva narutse nakoreye Imana, ariko inguvu zigenda zirahera, inguvu zigenda ziragabanuka. Ego, maze kuneza imyaka 55, nagiye mbona rero ubuzima butifashe nka kera, ingendo ngenda nkaruha, aho nagenda isaha imwe nkagenda amasaha 2 canke amasaha 3. Nuko rero nsanga rero nabaye Mujegere. Ego, nabaye Mujegere kabisa. Ego, mukozi w'Imana, no munsi twabatumye kubera intahe twumvise iwanyu ngo sinzi kari byo nuko atari byo. Ego, ari amakuru twumvise niyo. Iriya makuru mwumvise niyo kabisa. Nico catumye nshika hano kugira ngo ndayabasobanurire. Ego, n'abari bagikekeranya bavyumve. Ego, zaje gute umukozi w'Imana yiganduke? ni ukuvuga ko kugira ngo niganduke ko birafise ingene byaje. Tugiye ko vyahereye he? Ikiye cabitumye? Icatumye ntegura umugigwa canke umuhango wo kwiganduka ko nkiriho, ubwa mbere twabuze abavyeyi. Papa wacu 96 yaratwawe n'intambara, mama wacu 98 nawe nyene atwagwa n'intambara. Rero bamaze gutwagwa n'intambara twasigaye turi imfuvyi, ariko kandi jewe nari umwana mukuru mu muryango. Hanyuma rero igihe kihaciye,
dusha twifuza yuko abavyeyi bacu twobagandukako twarabakunda, barabakozi baratureze mu buzima butari bworoshe bugoye cyane. Ndavyibuka twaruka papa mama bahora bari gufuka amashashe turi mu nzu turiko turavigwa tutagira aho tuba. Ego ariko Imana abavyeyi bacu barashira amaboko imbere barakora, ego baratinda bagiye gutaha bitwa bagwizatunga mu karere. Ego rero bamaze gupfa rero umva twarabakunda cyane abavyeyi bacu baratwitwararitse. Muranda vyibuka ingene papa naho nasoma ndi umusore akambwira ati ayo mafaranga wakoresheje sinkene kuyakoresha, akira amahera yawe, kandi nasumye ari we yampaye umutahe, ati nta mwana nkeneye kwa ntunga nije nigeza kubatunga. Ego basi rero dusha tuvuga duti rero reka tuganduke ku bavyeyi bacu tubagire ku munsi mukuru tunezerwe tubibuka iryanyuma. Hanyuma rero turaje inama n'umuryango, hanyuma rero turasohora invitation zo gutumira abazoja kudufasha urubanza. Hashize nk'amayinga abiri twatanze invitation niko bijya bitangwa na faire part. Yego ni ubutumire bw'ugo rubanza bwo kuganduka. Tuzatwumva rero abariko baratubwira amakuru ati mbega amakuru y'urubanza mugira mukore mwayamenye, ntayo twamenye, ntayo mwamenye tuyabariwe. Bati biriko biravugwa ngo ubutumire bwabashikiriye inshuti ababanyi ngo bazoza muri urwo rubanza barye banwe bavyine babashikaneyo zari inkozi z'ikibi. Turakanguka. Ayo majambo ntiyavuzwe n'umuntu umwe, ntiyavuzwe n'abantu babiri, ntiyavuzwe n'abantu batatu, kandi bakaza kubitubwira bafise umubabaro hatariko vy'ukuri uko tuzi abavyeyi banyu bakuze babayeho. Ayo majambo mwumva ari y'ukuri. Burya rero abavyeyi banyu barabantu. Nuko tumaze kumva ayo majambo turayasubiramo. Barye banwe babashikaneyo bavyine zari inkozi z'ikibi. Twumva biba biteye ubwoba. Niho rero nk'umwana mukuru mu muryango naganiriza aho tuvukana cyandabwira nti twebwe rero reka tugira umunsi mukuru w'abavyeyi bacu, hanyuma tugira agafana duhuriyeko tugaragaze ko tugandutse. Mugabo abo nabo bakeneye kuzojya nuko nwa no kuvyina ku bavyeyi bacu kubera bagiye batakiriyo bazobigirira iwabo. Uwo munsi mukuru rero turabugira iwacu. Aho hari nko mu mwaka wa kangahe? Aho hari nki mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ego basi rero niho rero icifuzo caca gikorokera mu mutima wanje. Ndimvira ni vy'ukuri birashoboka. Papa yari umuntu agana inzoga cyane, muzi ko barundi bakunda inzoga. Yari umuntu agana inzoga, aratinda rubaka n'amabare, mu rugi wacu hama ibihinda, hama abantu abanywi zagusa banywi zo baguze, imama gabura ateka inkono nini yinjya, abantu bose baje kunwa akabagaburira. Turimvira vy'ukuri bahindutse inkozi z'ikibi. Cyane nakuriye mu nzu ya papa, nayivuyemo ndi umusore. Bimwe bavuga ngo umuntu ngo arafise inzu ngo hari icyumba kitagendwa, jewe ivyumba byose narabikondorora nk'umwana wa papa mama. Ego rero ndivirwa ubukozi bw'ikibi. Inzu nayivuyemo ngiye kugira mariage, yari yaranyangiye ko ntabubaka inzu y'ubusore ngo bitera ubuhumbu. Ego nagiye kuva mu nzu nja kugira mariage. Rero nca ndumva ndi niba ibintu bimeze uko, jewe rero nzoganduka nkiriho. Jewe ndi Imana yontabara ngakwiza imyaka 50, uwo muhango nzosha ndawukora nganduke nkiriho. Bose dusangire duhurire hamwe, ibyo kuzoza kubyina narapfuye bihagarare. Ego nuko rero niko vyaje. Nico gikomere nagize mu mutima c'abavyeyi banje. Baze rero candimvira ntivyari byose igigurira urubanza je nzopfa ndarukoze. Kubera iki? Ubwa mbere abahinga bavuga yuko umuntu kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 48 n'ice abagifise ingene ariko arakura. Muga imyaka 50 igeze umuntu satangura kugendesha akabando, nta gikuriro cyo gukura acatangura gusubira hasi. Cyandabona ndi rero iyo myaka jewe izobinyemerera ko nganduka nkihari. Ego ubwo rubanza rero nagiye kurushikako mvise imyaka 55. None mukozi w'Imana. Ego ko tuzi iyo umuntu afise urubanza arabiganeza umuryango, inshuti n'abagenzi, tugenda afise urubanza ndiko ndategura. Mwarabibwiye abandi mbe bavyakiriye gute? Ego ubwa mbere nategeza guhera ku muryango mvukamo.
byarabagoye gutahura bati ivyo bintu gira ukore birabaho bigenda gute ko utegura urubanza nk'ubwo birabagora mugabo twagize amanama menshi kwiherezo ndababwira nje narakomeretse kubona papa mama ingene bari babayeho abantu bavuga ngo bazoza bajye babyine banwe babashikane zari inkozi z'ikibi ntoya vraiment jewe ntegerezwa kuzoganduka nkiriho kubera iki ni kuvuga yuko nagerageje kwiyumvira none abantu bavuga ngo iminsi mikuru y'umuntu ngo ni 3 ivyo bintu narabibeshuje ku marezo sosiyo n'ubu ndabisubiyemwo iminsi mikuru ku muntu si 3 oya bakavuga ngo umunsi mukuru wa mbere ngo ni igihe umuntu avutse je nabajije abantu none umuntu avutse kwarira kandi abahinga bakavuga ko iyo umwana avutse ntarire abaganga baramukubita kugira ngo arire ego none ayo marira asobanura iki ayo marira asobanura ngo asanganiye amagorwa yisi ababonye isi aturubuku akarira n'uwo badakubise acarira kubera iki yaravuye ahantu heza none arashitse mwisi ico kimenyetso aca nimba kimumotera nimba cyumva mu bwafu nimba cyumva mu maraso aca yumva ko ashitse mu magorwa nico bituma acarira uwo munsi mukuru rero so w'umwana ni umunsi mukuru no w'abavyeyi okay umunsi ugira kabiri bavuga abantu bose bahuriza ko ni umunsi mukuru wa mariage nanje narawemeje umunsi mukuru wa mariage ariko nawe nyene umuntu awugirana ubwoba afise ubwoba murahora muri ngene umusore byanka kwarya umukobwa yanka kwarya kubera ubwoba atabaziye iyo biva atabaziye mugabo uwo ni umunsi mukuru w'abo bantu okay bati umunsi mukuru gira gatatu ni umunsi mukuru wo kuganduka narawanse nabajije abantu nti none ko umunsi mukuru ugirwa n'ibirori ivyo birori vyogirwa utahari uwo ni umunsi mukuru wawe oya uwo ni umunsi mukuru w'abahari umunsi mukuru ni ngombwa ngo wiwawe ugirwa n'ibirori ivyo birori ukabibona ndavuga rero nti rero nzowugira abantu bazana amashurwe ndahari bazana amashurwe ndahari bankeze ndahari ndababwire nti sawa murakoze merci canke grand merci none ni gute umuntu yapfuye abantu baca batangura guhamagarana nabonye ibintu bibiri bikomeye umuntu apfuye ucumenya bamwanga kandi umuntu apfuye ushobora kumenya abantu baramukunda rwose urumva jewe nzogura serekeye jewe nzogura ikinogo cyo kumuhambamwo jewe inzoga z'uwo munsi nzoca ndazitanga jewe urumva je munyandike kwibi mugabo umuntu yaragwaye akabura ikimuza kumuraba akabura umuti akagorerwa kwa muganga umuntu yarabuze inzu abamwo mugabo ageze kwapfa bacabubakisha amakaro ngo urumva ngo vy'ukuri ngo yagavuka mu muryango ngo nitwobire kuko ivyo bikorwa byose ni ivy'imfa gusa nta ngero bigira ivyo bikorwa byose ni bikorwa bitagira umumaro kuri mwene gupfa kuko igikorwa ciza ni ico ukoreye umuntu akiriho basi rero niho rero nabona ntivyari byo zose rero umunsi mukuru ugirwa n'ibirori jewe uwo munsi mukuru nziza kutegura hanyuma rero bazane rero ayo mafanta tuyasangire ayo mashurwe bazana amwe bazana kumva umuntu yapfuye atavyabona bayazana nkiriyo kandi barayazanye kabisa none mukaziba nukuri ibintu uriko uravuga umwanya umwe je numva umenga nivyo yego mugarano cangira amakenga nukuri komite indagirisha inama ni mwebwe nyine mwaca mugirisha inama yego hama ya mashurwe bayajanye bayashize ku mvi yiye vyagenze gute dumuca yego mu by'ukuri komite narayihamagaye itegura urubanza kuko ubwa mbere narimviye ntu urubanza ni runini kandi ruhambaye gokorwa n'ababanyi urubanza ruzogera aho rugeze umwe ati ngiye kuraba abana uwundi ati ngiye kuraba ibitungwa banyicira urubanza ncantuma ko komite itegura ibikorane mu ishengero ryacu ego basi iyo komite remaze kuyihamagara ndayibwira ingene urubanza rumeze baravyumva cyane ati biko bamaze kubishika ko nta kundi biri bugende urubanza turarugukorera urubanza rero twarukoze iminsi 3 turya tunwa tunezerewe kandi nta muntu numwe yaje mu rubanza atashikiwe n'ivyo kurya na cyane cyane inyama muzi ko inyama abantu batagomba kuzitanga nabwiye abakora urubanza ntagira umuntu mazongera atari inyama ntagira umuntu azongera atanyo ifana ndibisobanura ngo ntiyatekeye oya je nkeneye ko abantu ndabagaburira
tugasangira tukanezeranwa tukihari. Amashurwe nayo barayanzaniye barayampundako barayanyambika ayandi nayo barayasira iruhande namwe ndayicara ku ayandi yego yari amashurwe menshi cyane mukozi w'Imana sabwe tuvugisha ukuri namwe mutumize ukuri nukuri mwari mukeneye kijya kimazi za envelope batanga urubanza je naragwiteguriye ivyo gutumira abantu ngo bazane ikimazi byari bisanzwe cyane ariko je urubanza nararuteguye komite nayihaye ibintu bikwiye bankorera mu rubanza hanyuma rero ikimazi naco bazanye urumva bategeza kukizana nyene ndahari kuko ico kimazi twakiriye iminsi 7 inyuma y'iminsi 3 y'urubanza twamaze iminsi 7 twakira abantu yego turya tunwa tunezerewe nuko rero kubganje ico naringamije ico nashaka mbona kirashitse yego nifashishije n'ijambo ry'Imana narimviriye nti none iki kintu ngira mpore mbega Bibiliya kivuga ko iki nsanga na Yesu imbere yuko aja mu ijuru yateguye umunsi mukuru yego ategura abigishwa biwe arabazimana bararya baranwa bagira ivyo bita begatio circulation consommation bararya baramerwa neza baragotomera barashikura agashitwa hegereye akabogi akaboga barakarya mvuze nti bya bintu nivyo rero ko abantu rimwe na rimwe urumva ivyo naneguye nivyo ivyuko umuntu yitwararikwa yamaze gupfa atakiriho ego ugasanga abantu barirukanga ngo tugiye kumuraba umuntu atigeze hagarika akazi umuntu agwaye yumvise yapfuye karahagarara umuntu atigeze yumva ko hari icyo yomuroreshako na credit aza kuyifata none ivyo bintu bimaze iki bizodushikana hehe jewe rero umunsi mukuru ncanda gukora neza kandi twarawuhejeje nta wundi uzoba kuri jewe ubunye bavuye kunshingura bazokaraba bace bataha ibikorwa bibandanye bakunze basara komitivan ibi bintu nanje biranyumije ni ryambere ndanavyumvise mbega mweho mubivuga kwiki ja muri commentaire mugira ico mubivuzeko ariko mbaze pasteur hariya yego none pasteur sabwe mu kibano abakozi Imana mwishengero yego ivyo bintu bavyakiye mu kibano kubera ari ingingo nari namaze gufata bamwe bibaza ko narwaye abandi bakibaza yuko ubwenge bwoba bwaparanganye noba nasaze bati ibyo bintu ntibishoboka bamwe batereka dupfe kugenda tumushigikire turabe ibi ico bihese ntaco tuzi ico bizovamwo bari bafise ubwoba n'abakozi b'Imana benshi bari bafise ubwoba mugace nkabemeza ni oya je ndakomeye kandi sindiko ndatinya gupfa oya kubera ko ubwa mbere abantu bagiye ubwoba kuko nibishasha kandi umuntu akoze icyo kintu wa mbere n'umuntu mutoyi mu gihugu imbere avuka ni mu karere kari inyuma y'izindi y'ubundi burere kuko byari kumvikana ko bivumbuwe n'umunyamerika bivumbuwe n'umuntu wo mu mahanga ya kure byari kumvikana kumva rero umuntu nyarucari nka pastori Mujegere ategura ubanza kwiganirwa abantu barahungabanye bati ivyo bintu bibaho gute muganagira mabwire ko imyaka 5 igira ikwire ubwo rubanza ndarukoze abantu barabitahuye n'ubu kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa 4 hari umuryango wavuye mu Rumonge kure banzanira ishugwe bararizana kwati yego tinatwebwe so twari turgihe waganduka ure turaze kugandura wakoze amateka ukora ikintu kitarakorwa atamuheri bwace yimvire tinone rero natwe kwa tutari tuhari twaracerewe mugabishugwe turarizanye n'abaryakiriye bagenzi twarabwiye ko no mwaka ari kubazana ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane ngira namwe muravyumva tuvuge ko pasteur Mujegere bamugandutse ko mu 2021 yego kigana birananiye ko ndanakirangiza yego rero pasteur Mujegere baramugandutse yego ubu baragandutse ubu nabwiye abana mbyara ni ejo ni mugenda kunshingura kujya abantu bandika ngo
ngo mu muryango ngo ntaho mvukiye ngo ni Seti Christophe ngo urafise umubabaro mwinshi ngo kubera yataje nabahaye itegeko abana ko bazokwandika ko bafise umunezero mwinshi ko Mujegere atsinze urugamba atashe wabo mwijuru bazoshaka kubitigisirira bazoshika banezerwa nta makuru yo kubabara ubwo bana bazoshobora izo nguvu bazozironka babuze umuvyeyi wabo narabateguye narabwiye ko jewe sindi ikintu gihoraho bati tukiri kumwe abakeneye kurira baze bandirire mugabo mfuye nta marira nkeneye ikindi kintu nari niyumviriye kubaka inturo ngo ngende nubatse imva bazompambamo hanyuma rero Imana ikirambuza irambwira iti uzi kuzogwahe erega ndashaka gukoresha uzi kuzogwahe numva ko nkwiye kuzohambwa ku itongo kuko na data yahambwe ku itongo na jewe ndabisabe hakiri kare ndayitegure nze mpambwe hafi ya data mugabo Imana ishirambira ati uzi kuzogwa hehe Pastor Mujegere nyukuri tuvuge yuko niyo washengera nta kigandaro kizoba iwawe nta kigandaro kihari nta kigandaro kizoba turi muri urwo rubanza abo tuvukana bakoranize abana b'imfura bose barababwira bati mwabana murabonye ibintu bibaye imfura z'abahungu imfura z'abakobwa bo mu muryango bati nta muntu numwe yemerewe kuzogira icyo akoze na kimwe kuri Mujegere apfuye biraheze turarangije turasozereye urubanza abantu babizi uko niko bavyakiriye kandi niko bizogenda Pastor rero Mujegere umunsi yavuye muri inosi yego n'umudamu we azova kumushingura atera aja kudandaza neza cyane yego ko tuzi ku munsi w'amaziko bararondera ibintu biriya abantu bakava mu ntara zitandukanye mbeho bazoza barondere za sandugu barondere vya bitambara n'ibindi tubona bigirwa ku mugirwa w'amaziko yego ivyo bazobirondera ako n'akazi nabasigaranye kuko urwo nararukoreye umuryango narawukoreye ivyo bazobirondera ivyo bazorya kwera bazimana abantu bavuye kure bavuye hirya ni hino ivyo uwo munsi ntangurane bifise mugabe byo kuvuga ngo bajoja mu kigandaro twaragihejeje imisi indwi turiko turajya tunezerewe tumerewe neza twariko turagandara rero twarahejeje rero Pastor ikindi kibazo cyanyuma nagomba kubabaza yego none mwebwe ku bwanyu yego muhimiriza ko abakristo bose babikora nk'uko canke ni Imana bikurongoreye jewe ico numva kubera ico natahuye ntegerezwa kucubaka ego ntegerezwa kucubaka mbwira abantu we ivyo birori bazogutegurira utahari bakakwambika amakostime utabona ibirato $500 utahari isaha y'imiliyoni 2 utahari bakakwambika ikorovati $200 utahari ivyo bintu bimaze iki niba bigukorere uhari je ndahimiriza abantu bose ngo uwo munsi mukuru abantu bawitabire bavibuji mu bajibuntu ivyo kuguma bajujura oya nakaryo nakaryo ku buzima bw'umwana w'umuntu kugira ngo nawe urabe iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma ubona bagukikije kuko ico gicapu carampaye kubona ko mfise abakunzi yego rero numva no hamagarira abantu bose gutegura uwo muhango gutegura ico gikorwa none iyi si niko twayisanze kandi niko tuzoyisiga abahinga bavuga yuko umuntu avuka ari gusa mwese murabizi kandi ugeze gupfa nta kintu kimwe bagutekerera bakwambika uburingeti gusa atijana ibyo n'iryo ufise barari gusopa ati murabe ntapfana amafaranga murabe neza kugira ngo baryirire barabe ingene binezerererwa none wumva urindi ibyo ndabahamagaye mwese mwumva uyu mugambi wo kuganduka ntibiteye isoni ariko bifise umugisha bifise umuhezagiro ku buzima bw'umwana w'umuntu Yesu abahezagire Pastor sabwe cyane urasezera abantu ikiganiro yo giheze yego ngasi ndabasezeye yego ndindire commentaire zizovugwa yego hama mbone kubahamagara ati ngo tubandanye ikindi kiganiro neza cyane murakoze bari bahezagire amen namwe Yesu abahezagire